naragiye ku nshuti ya bose arangirira ibipimo, amaze kongerera igipimo, ico gipimo mbere c'umutima hanini nicangiriye, acambwira ati dogere n'ukuri zaraduze, ati ikintu bita hypertension ni ndende ni nyinshi. Hanyuma rero arampa imiti, maze kuyifata numva ntanguye kugira ibintu vy'agahengwe bukebuke, hanyuma ndabandanya ndakomeza. Mu nyuma niho nahava ndagenda kugirisha irya examen nyene igipimo c'umutima, niho mu nyuma rero bambwira ati kubisanzwe ati ibipimo ubu bimeze neza, biriko biramanuka. Hanyuma ndabandanya nyene ndabufata uwo muti nyene kugeza naho numva umenga ibintu vy'akamitende birabonetse. Niho mu nyuma rero maze gufata iyo miti numva ngiriwe ibintu vy'akamitende. Burya mu buzima bwa misi yose je ndi umurimyi, ndahava ndagenda rero ngafata iswa nkagira akantu kaga sport nkumvirizako nokora bigashoboka. Hanyuma niho nagenda ngakora nkamara nk'imisi nk'itatu nk'ibiri nikurikiranya gukora, nkumva nta ngorane, nkumva nta kibazo kirekire kibonetse. Ego nukuri ibi vyo gukira ndabishingira intaye, kuko ndavye nk'udukorwa nkora ngaca ndaba nk'imisi maze novuga nti nukuri hari akarusho k'imbere y'ico gihe ntari bwagende kuri iyo nshuti ya bose. Kuvyerekeye ivy'umutima ubu ntubiruka cane, ivyo rero vy'uwo mutima nobishingira intaye kubu wakize. Kuva ico gihe mvuye ku nshuti ya bose nta bintu vyo gukarasha amaraso nasubiye kubona, nukuri novuga nti ayo maraso yajanye n'ivyo bihe.